Yes, nko twatembere mu ntara ya Gitega no twatembereye mu ntara ya Gitega twaje kurondera abanyagihugu tuyage no reka turabana bakiri bato tubabaze ibijanye n'umuziki w'u Burundi tumve abaririmbyi bakundanye mu ntara ya Gitega ntimuze gutangara benshi bavuze Double J ko musanzwe ari umunyagitega musanzwe muzi ari umunyagitega me abanyagitega barakunda abaririmbyi benshi reka tubaho umwanya mushiye kudukurikirana tubabaze ibibazo abapeti bari ngaha tubaze abo bakunda tubabaze abo abaririmbyi basanzwe bakunda tubabaze n'akarimbo kabo bakunda bashiye ukaririmba kabatagira subscribe yaga subscribe zo kwame ubona ibiganiro byacu misi yose twabanaje tuyagisha abandi bapeti bo ngaha mu ntara ya Gitega aho twashoye kuyashika twayagishije ndi umupeti naho tumuyagishe bite sawa urameze neza witwa gute Jando okay usanzwe ukunda umuziki wo ngaha mu Burundi nohe muri mvyo ukunda cyane wewe Double J umukundira iki we ndimbo ziko nihe ndimo ya Double J ukunda cyane no kwishinga nova ego ndabizi kuri umugenzi ariko no kwishinga nova oh no nova oh no nova no kwishinga nova oh my friend niko nduza amapati niko mapete ikubonye kuri daste niwanyigishe kunywa amabiya niwanyigishije kubara sigaye ku misaya irabankigaya nabembereye sanisa vampire nifa nzi mu kirori nk'ifaya mbega ayo mafaranga uyakura he kamugenzi wanje we ukura he urarengeje iza kumbutse erega nibyanshi eza niteretse nibidaje tumwenzaga nyinshi nitwigere maze imisi ntaboneka no muhira mugenzi wanje uzohava unkwegera my friend no kwishinga nova iko ndabizi kuri umugenzi ariko no kwishinga nova oh no nova no nova oh no nova no kwishinga nova tugushimire urashoboye kuririmba kuko wari wagize amasono ubwa mbere yego mugurumva ko ushoboye kuririmba yego nake kajya mu bwe Double J areka gukurikirana rero azoririmba izindi ndirimbo banaye uryoheko reka tumuramutse tuyage twumve uko abivuga bitewe isoko yari babeze neza meze neza kweri tubwira akazina kawe witwa gute nitwa Igirikwishaka Adonai ukaba uri umunyagitega aha turi ni Gitega ukaba uri umunyagitega eske wewe urakunda umuziki w'u Burundi kweri ndagukunda kubera birashika nyene kubera nyene ukuntu bufana Burundi ukumva n'abaririmbyi ukuntu bagenda baremba indirimbo ntakoreka gufana uwiwabo ufana wahe muririmbyi rero shaje ndafana kweri ntusatubi afana Orege ariko Double J nawe arahabura Double J arahabura turimba se karimbo kamwe ka Double J kandi asanzwe ari umunyagitega Double J kamwe ka Double J uzi Double J ni nyinshi ariko gusa iririmbamwo kamwe akanyagatura no kwishinga nopfa unari ndabizi kuri umugenzi ariko no kwishinga nopfa no kwishinga nopfa oh my friend mbega tukutugana he oh my friend ubuzima ni buto cyane kujya abana twagize ubugenzi turarengeje sana kujya abana turarengeje sana twagize ubugenzi no kwishinga nopfa yego iyo ndirimbo urayikunda cyane iyo ndirimbo ashaka mu telefone wanje iriyo kweri okay wowe uhuye nka Double J naka kajambo mubwira kajambo nuko kweri nuko umuntu abukora bigira nande ko Double J ndamufana uramufana byatari umuramutse hariya rero umubwira akajambo kamuti Double J ndagufana okay tugushimiye rero ubu naho tugeze kundi tumuramutse bite
Ni sawa ameze neza. Turabona wewe wikubuye poitrine yashyize hejuru kwe. Ego kweli. Okay, mu mazina yawe witwa gute? Je nitwa Niyonkuru Juste. Nkaba nyene mvuka ngaha Igitega mu ntara zo hiyo mu Giheta. Nkaba naje nyene ino nyene gutembera Igitega. Okay. Usanzwe ukunda umuziki wo mu Burundi? Ese ndawukunda cyane kweli. Nuwahe muririmbyi ukunda cyane? Cya muririmbyi cyane nkunda. Ni Double J na Satubi nyene na Natasha nyene. Gusa Double J nyene nkuko mwari mwabivuze nawe ararenze kweli. Double J ararenze. Akaririmbo kamwe ka Double J ukunda rero? Ka Double J. Jena kandi no mutura tarako nyene. No kwishinga nova. No kwishinga nova. Je kweli nta kandi nyene bandanya no ucuhagarika banda yurimba gatoyi nako ndamenya nyene kubera kari mu ifone wanje ndabandanya ndakaririmba buke ndabiko no kamenya nakaye kajambo bya Double J akira gukurikirana rero kajambo no mubwira kwera nyene arabandanya solo turirimbo twiza nyene turyohera abanyagihugu b'u Burundi nkuko nyene yari yasohoye nyene ako nyene kweri kararenze tugushimiye rero ego tukabanaje tuyagisha abandi nyene wino Igitega tubabaza abarimvyi bakunda no twahuye n'agapeti gafise tarakazi kuririmba katubyo kazi kuririmba tumuyagishe bite peti ni sawa je unda witwa gute je nitwa Reruya Jairis Okay noye muririmbyi ukunda Orege uramukunda sana turimbe akarimbo gatoyi ka Orege basi uducishirize na kijibeni dabinyumi borozi beni initi wanje na yuludideni sukarira guri baby zadem muragura ego turagura vuga gose muragura ego turagura mukundira iki Orege ako karirimbo wagakunze cyane uhuye na Orege nkuni cya ikintu wo musaba ngene zo kuturirimba nawe akuririmbe wewe Okay none urarosanzwe uzi kuririmba wewe Sanzwe uzi kuririmba Uririmba neza Yego Okay wowe turimbe akaririmbo kamwe hasi wewe wiyandikiye wewe birakuraniye twizera hasi ni wakura uzoshobora kwandika indimo zawe ukaziririmba Yego Okay tugushimiye rero Twabananje tuyagisha naho tuyagishe undi mwana kiri muto twumve abakunda umuririmbyi w'umurundi asanzwe yakunda bite Sawa Urameze neza Yego Witwa gute mu mazina yawe Tony Aha witwa Tony Tony usanzwe uri umunyagitega eske nowe muririmbyi ukunda wewe Orege Orege umukundira iki Karirimbo Aririmba neza Okay akaririmbo rero uvuga ati ka Orege yaririmbye ukunda cyane nakaye Abjibeni abinyumi borozi beni wanje nabideni sokarira kuri baby so karira kuri baby kugweko enji Orege zadem murakura turagura gacana murakura turagura ndabona mutanda ukaraza jima turasarizo njena gikombe none ndetse bese kabavuga kukimiziga buga shabana batukanyonga kubura karapa miheri jangi sinagwide ni mtama tutangura kunyegeza panya kamanga tiri kama yapu let's go Kayume nyarasa natambike kayoske kabamba tafrasa umusopeti ndimba rashoye kuyifata hafi nka yose Orege umpetira umusororere vraiment nake kajambo usaba Orege wewe ndabusaba azorimba kandi karirimbo kameze neza Yego Okay tugushimiye rero